Ubugingo bwanjye bwahindutse ukundi, Esawu yanyereraho umuco washize mu mutima wanjye. Esawu yanyereraho, Yesu yanyereraho, Yesu yanyereraho. Haleluya, ndanezerewe ndashima, Yesu yanyereraho. Yesu ashimwe. None muranezerewe? Abanezerewe tuvyeke Imana dushyire amaboko hejuru. Amen, amen. Murakoze cyane. Turabe Yesaya 63 ku murongo wa 6, nimero z'ubukakasi hepfo n'amajana 824 mu isezerano rya kera. Dusome mu izina rya Yesu. Umve urwanaga rwumvikanira ku mugwa ruturutse mu rusengero, norasubiriza abansi biwe hehe? Dusubiremo. Umve urwanaga rwumvikanira mu mugwa ruturutse mu rusengero, norasubiriza abansi biwe mu nkoko. Yesu nashimwe. Umve urwanaga rwumvikana mu mugwa ruturutse hehe? Ivyo birumvikana. Umve urwanaga rwumvikana mu mugwa ruturutse mu rusengero, uhoraho bariko arasubiriza mu nkoko abansi biwe. Twebwe ntituri abansi b'Imana, twe turi abakunzi b'Imana. N'ikimenyamenya nico gituma turi hano. Twaje kugira ngo Imana iducurire amajambo, Imana iduhingure, idukuremo inkamba, itugire ivyaremwe bishasha. Yesaya araheza Imana imuhishurira aya majambo. Umva urwanaga rwumvikana mu mugwa. Imana yariko irihora isubiza mu nkoko abansi bayo, abansi b'Imana, kandi bakaba bari mu rusengero. Akaga, ingorane, ibibazo, abantu benshi bariko baraherwa muri iki gihe ngo nta mana zizohaba, ngo mbega Imana ngoza kukugira nabi ngo abantu ngo yaremye. Iri jambo ry'Imana ni iryawe. Wewe umaze iminsi ubwirwa ibi na biriya, inigero zitandukanye z'ukuzimiza, z'ukuyobya. Nawe nimwumve. Abantu biba mw'isoko bakumva induru ziturutse ngaha mu rusengero, bakumva urwanaga. Abantu bo muri quartier bakumva urwanaga ruturutse mu rusengero, kandi bariko kumva impundu, akumva amarira. Uhoraho azohana. Mbere yarukiriye jambo ry'Imana rivuga ngo ibyo ariko nanjye ngahora, ukibaza ko mpaye nawe, ibyo byose zogwana nihanukire mbere ndabishira imbere y'amaso yawe. Muntu w'Imana, mugenzi ko mu butumwa bw'uno munsi, aha ntiwaje kubera umugenzo. Imana yifuje ko tuzakwibukanya ivy'igihano. Inyuma y'ibi hari igihano. Wabwiwe vyinshi, wumvise vyinshi, kandi abo Imana ryabwiye ko umuntu yabwiwe vyinshi azi vyinshi zo kwitwa nyinshi. Igihe kirageze n'ubimenye. Wewe ukwiye kwiyezwa tungana rwose, kuri gitana kuri kinini. Umenye yuko hadakwiye yuko urwanaga ruva mu rusengero ngo rushike mu mugwa, kuko Imana igiye guhora, kandi izohora yongera ihore abansi bayo n'abantu bagarariza, abantu batumva amategeko y'Imana bakayifata ngo n'ibisanzwe, ariko nta bisanzwe birimwo. Aha twararuye twigishwe n'Imana. Imana nidufashe, Yesu nadutabare. Turabe Ezekiyeli, igitabo c'abigishwa n'Imana Ezekiyeli mu gice caho c'indwi. Umva urwanaga ruriko rumvikana. Bumvikana mu mugwa mu rusengero.
ibyo biragahera. Imana ishaka yuko twese ko twamagawe rero twera kuko nayo yari yera. Abatanzi b'ishano ntibateguye kuza kwigiza mu rusengero. Waraje ngaha inyesengero yose ukwiye kuyibamba ku musaraba, ukegwa tungana rwose. Ahandi ho igihano kirakurindiriye. Imana iri hafi guca amateka, niko twariko turaririmba, kandi igihe cyagishitse kandi kiri hafi. Turabe Ezekiyeli igice cyawo c'indwi nimero z'ubukatasi n'amajana 94 n'isezerano rya kera. Turabe ku murongo waho wa gatatu cyo turabana wa gatanu wa gatandatu. Ezekiyeli igice c'indwi murongo wa gatatu n'uwa gatanu. None umuhero ugushitseko, ngira nguteze uburake bwanje, ngucire urubanza ruhwanye n'ingeso zawe, kandi ibizira byawe byose nzobigusubiza ku mutwe. Gatanu. Uku ni kumwe muhora agize ati cago c'ubugesera kiraje. Umuhero urashitse urakuvundurukiye uraje. Igihano cawe kiragushitseko, wowe wibera mu gihugu we. Yesu nashimwe. Amajambo akarishe ntanezereye namba. Izoba kazoba arakaga, azoba amarira adasanzwe kubona umuntu yakoreye Imana, kubona umuntu yaza mw'isose mu rusengero igihe gishitse nk'iki. Umuhero ushitse, hanyuma ingorane nk'izi zikamushikako. Twumvise byinshi, twabwiye byinshi. Muri mwese ndazi yuko ata muntu adafise ibanga Imana ize mu mutima wiwe. Hariho uko banazi umutima gufata ibintu ngo nibisanzwe, nivyo yuko baragira n'abagisiyanose. Ariko Imana yifuje yuko muri ivyo byose dukwiye kumira amagabo, tukibuka yuko inyuma y'ibi byose hari umuhero. Induru zizoguma zumvikana mu mugwa ziva mu rusengero. Mu rusengero hakwiye kuba impundu, hakwiye kuba gutazira Imana n'ibindi bisa nk'ivyo. Imana rero nidufashe, Yesu atabaye cyane. Ezekiyeli nawe Imana imugirira ubuntu, imwereka umuhero ingene wavundurukiye abantu, nk'uko byagenze mu gihe cya Sodomu na Gomora. Abantu bishiga binezereza, nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa. Abantu bakarya bakanywa bashinga bakanywa bagashingirwa, ariko igihe kiragira umunsi ubashikira ugiturumbuka. None rero umuntu w'Imana, n'uw'imburabwenge, n'uw'umunyabwenge, ugura uburyo ubugwiza, kuko iminsi ni mibi. Igihano umuhero ntuzikuvundurukire, niwitegure. Witegure nanjye nitegure, kuko igihe kirashitse. Reka turabe iri jambo ry'Imana, duje dusenga Imana yacu yo mw'ijuru. Ariko nagenda kubwire, ndakwinginga muntu w'Imana, ntuzusubire kuzimya cyangwa kuzimizwe ngo Imana ntizohana. Imana yiteguye guhana, kandi izohana abansi bayo badashaka kumvira ivyo Imana yatugeze. Turabe Ezekiyeli 33 ku murongo wa 33. Nabaje gusenga Imana. Umuhero tuvundurukiye, umuhero w'igitego, uko Yesu ataraza n'urupfu ruraza. Mbega none aho uzogira imbere y'intebe y'imanza, uzokwishura iki? Uzotsinda cyangwa uzotsindwa? Uguma wibaza ngo nukuri ko bizohora, tuzoguma tuza mu rusengero twumviriza abadutaha? Oya, siko bizohora namba na gatoya. Twagire ubuntu kuba turi hano, kugira ngo dutunganye ibyari bisigaye. Imana itwishimire kugira ngo tube abantu b'Imana bagororotse. Ezekiyeli 33 kuvuga 33 nyine zo gukatasi n'amajana 937 mwisezerano rya kera. Ariko igihe bya bindi bizoshikira kandi binaje, niho bazomeye yuko umuvugishwa n'Imana yamyehe. Ariko igihe bya bindi bizoshikira, mbega bya bindi n'ibiki? Ega ni ibyago. Uno munsi n'umwango wawe mu mutima, kuko ishengero
kwiyumvira. Ega ngivyo biraje aho niho uzote ukibuka ati kumbe ega ibintu nageze kuvyumva. Wari umunsi wa Mungu wo mu kwezi kwa 11 kerekezo ya 21 utabuvyibuka ati ego nivyo ijambo ryaravuze, ariko ntuzuvyibuke wicuza naye nawe yuko ukwiriye gufata ingingo nk'itwe uyu munsi. Imana nidufashe, Yesu yatabaye cyane, ariko ivyo igihe bizoshikira ivyo vyagaho bizogushikirako bikaza giturumbuka, kandi warabwiwe vyinshi, warumvise vyinshi ukabifata ngo nibisanzwe. Abantu benshi baba ngo nibisanzwe, ngo twaravyumvise, ngo tugambira ijambo rivugwa. Ijambo kugira ngo rivugwa mwebwe Imana yafise intumbero y'ukwibutsa ishengero yuko ryididamiye, yuko ryibagiye, ariko si ishengero muri rusange. Niwe ku giti cawe, niwe ku giti cawe, kuko ishengero ni ry'umwami kandi ishengero rirera, nawe uri umwami. Muge ijambo rigenda umwe wese atora mwigiwe. Nagenda kwinginge ndagusaba muntu w'Imana mukundwa, nshuti y'umusaraba, kwibuka yuko ibitariko bizohora. Igihano kirateguwe. Induru ziriko ziravugwa, zumvikana hirya no hino mu mugwa, kandi ziva mu rusengero. Ivyo ntivyari bikwiye kuba nk'uko. Oya n'amara gatoya, harakwiye kumvikana indirimbo z'ishimwe, harakwiye kumvikana indirimbo z'amahoro n'umunezero. Ariko noneho ko hari abantu baje bakagumana za ngeso, bakanga kuzirandura, bakanga kuzihana, bakabona kumengo baronse aho baza kwinyegeza. Aha si mw'ishamba ryo kwinyegerezamo, uri kurihenda. Igihe kizogera byose bizoja imbere yawe. Reka turangirize ngaha muri Matayo 25:31. Dusenye Imana, ariko umenye wowe uzi ngo bizoga umuku. Oya, ikintu cyose kigira intango n'iherezo. Imana iranyihanganira nawe kandi irakwihanganiye. Ishaka ko twese dukizwa, tugakizwa rwose. Nico gituma ubona umengo uno munsi byose nico kimwe, ariko siko bizohora. Habana mara gatoya. Matayo 25 ubutumwa bwa Yesu Kristo kubwazwe na Matayo 25 ku murongo wa 25. Turabe ijambo ry'Imana ritubwira. Duhere ku 31 kugira ngo tuyibutse. Matayo 25 ku murongo wa 31. Ucira amahanga urubanza. Duhere ku 34 kugira tunyerutse. Maze umwana hasigaye mwaza kuza murahasoma kandi murahazi, mwaza kuza murahibutsa nimwaronka umwanya. 34. Maze umwana azobwira bari mu byo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye muragubwami mwateguriwe uhereye ukurema kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mu muconywa, nari ingenzi mu mpindaro, nagenda gusa muranyambika, nari ngwaye muza kuraba ukomeze, nari mw'ibohero muza kundaba. Nawaza mubaze nijyari mwami, nabazobabwira hazoba hariko haracibwa imanza. Ibi byose tukuza kuragwaye, ibi kuza kurari mu mabohero, ibi tukugaburira abashonje, nagenda bikwibutse. We muntu windiramiye, uzi yuko bizohora nk'uku, navyo nyene n'ubikore. Ariko uvyongereko kuba warihanye rwose, wararanduye rwose zijya ngeso. Uko umwaka uheze, ubu mu mwaka 2020 mu gihe dusigaye duharura iminsi mike cyane. None nk'ubu wovuga uti muri no mwaka nateye intambwe yihe mu kwizera. Imana nidufashe. Ingeso zahora zaragize umuja, ubu iyi narayikuyemo, n'iriya narayikuyemo, isigaye n'iyi. Reka nze kuyipfukamira. Iyo hageze ko dusenga tuguma twibuka iby'uyu mubiri gusa. Imana nimba
na biriya, ariko nagenda kubwire yuko tukwiye cyane kubanza kuraba ivyo mu mutima wacu bimeze gute. Mbega Imana yacu tugayako, mbega hamwe nk'ubu Yesu yoza, hamwe nk'ubu urupfu rwoza, tuhagenda imbere y'intebe y'Imana, vyogenda gute? Imana itugirire neza. N'aya majambo y'Imana n'ubutumwa umuntu w'Imana akwiye kubaho yama yisuzuma uko bukeye ko bwije, akaraba yuko Imana imunezererwa. Kandi umutima wawe ndazi neza yuko udashobora kwihenda. Ingeso yakunaniye urayizi, ibikugora urabizi. Reka no kwifata minenegwe ngo bizohora uku. Reka kumva izindi nyigisho zindi zivugira yuko Imana itoshobora kuza kugira nawe umuntu yaremye kandi ngo yaracunguwe. Nagenda kwibutsa yuko uno munsi twibukijwe yuko igihano kiri hafi yacu, umuhero tuvundurukiye. Abantu benshi bagiye bidamira mu bihimbaro by'isi bakazabona giturumbuka birabashikiye, ariko wewe urafise umwanya wo gukora ibyiza. Ntube nta mutunzi yamabona Lazaro akamona ntagahabwa. Imana nidufashe, Yesu nadutabare cyane. Mukundwa nshuti y'umusaraba, igihe cyarageze yisanze nawe yaragiye, ariko byaramunaniye rwose niyo gushaka kwisigura. Mbega ari gusigura iki? Ko yari yarose umwanya wo gukora icyiza hanyuma akayifata minenegwe. Hari hasigaye yuko agenda gukora igihano kitazo kwigira gishira. Ndipfunda ishengero ry'umwami ko atanumwe muri abatujwe muri kano gatondo yozenda gushikako n'ibyago kandi imburi yaramushitseko. Igihe n'igihe cyo kwihana, n'igihe cyo kwegera Imana. Ibyakunaniye Yesu arishobora byose kugukiza, hanyuma nawe ugasa na Yesu ukarindira wihanganye. Izo nduru zirinda ko zishaka kumugwa zivuye mu rusengero, kuko abantu bavuye hanze bakaza kunyegeza mu rusengero ngo n'abapentekoti kugira ngo baronke gusa ikintu cyo kubakingira, bamwe batukisha ishengero, batukisha Imana. Ivyo biragahera. Uno munsi ijambo ry'Imana rikwiye kwera kuko Imana yari yera. Abuse amajambo y'Imana mwese, Imana nibahezagire cyane. Imana ibahezagire. Igihe kiraza kugera, saba umuntu uwo wese yumva yuko induru yumva ngaha mu rusengero ikagenda hariya hanze mu mugwa, kubera we uno munsi ntaze gutara ivyo bintu vyiwe. Aha saha no kunyegeza, aha si mu kibira, aha si mw'ishamba, aha n'ahera, aha ni mu ngoro y'Imana. Ni abantu batunze ibyaha bakihana bagashika ku musaraba, hanyuma bagahesha Imana icubahiro. Dusenge Imana, Mana yacu nziza, Mana y'ubushobozi, Saga y'amahanga yose, turongera gukengurukira ubugira kandi kudutera iteka Mana. Ega ntitwari dukwiriye, mbere yuko tubona ahantu kuko nyakubahwa. Aleluya, turabanyabyaha, watugiriye imbabazi, uratwemera, ugure twinjiye. Naho turi hano dushobora kongera gukenguruka, nubishimira kandi uhembe icubahiro. Jambo ryawe ni rizima, jambo utirutagaho kenshi. Wirukiraga amahanga yose, wenyine ubwawe nurishikire. Mwamuwe y'abana yeze, agigisha umwe wese, niwe mwigisha mukuru. Ibisigaye w'Imana we, nasenze sabira abantu bose baryumvise, kwabwira ntihazogire n'umwe azoshobora ibyago. Aleluya, ariko bose bazahora mu bwigo budashira. Urakoze mu izina ryawe, niho tubisavye. Amen.